Shalom shalom bakunzi ba Jerusalem Expedia ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabahaye ikaze ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi Jerusalem Expedia muri ya nyigisho agakiza muri ya ntumbero yo kubohora imitima ya benshi yaboshwe na wa mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo. Turakomeza inyigisho zacu turimo agakiza ariko ubu tugeze aho tuvuga ubuzima bw'impemu. Imbere rero yuko dutangura reka twiragize Imana. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kandi ndakuninahaza kubw'urukundo rwawe kubw'ineza yawe. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo, ndaguhaye icubahiro cyose ubereye mwami kuko waduhaye ubuzima ukaduha gusubira guhema turi bazima hano hantu. Turagushimiye kandi turakuninahaza mwami. Ndakweretse izi nyigisho ngomba ntange, ni wewe Imana, ni wewe uvuga muri twebwe, ni wewe ukorera muri twebwe, ni wewe utegeka, ni wewe uzana byose mwami ku mugaragaro. Urakoze rero mwami, inyigisho tugomba twigishe zishikire benshi kandi zibahe gutahura no kumenya ibyihishije muri iri jambo. Kandi mwami Imana uzane benshi kugakiza, uyobore benshi kuri nyotererwa no kuryumviriza mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Kaze rero kandi mu nyigisho zacu turiko turakomeza tuvuga ku buzima bw'impemu. Ubuzima bw'impemu nibwo buzima bw'abana b'Imana baronse agakiza, abana bakuze, abana b'Imana, abana bamaze kumenya icyo bari. Rero muri ubuzima bw'impemu uno munsi twahisemo kuvuga umuntu wacu w'indani. Umuntu wacu w'indani dutegerezwa kumukuza, dutegerezwa kumukiza, tukamukuza, tukamukora. Umuntu wacu w'indani niwe Imana ikoreramwo. Imana ntikorera kuri ibi bigaragara, nubwo nibi bigaragara bifise ico bivuga, ariko umuntu wacu w'indani niwe Imana ikoreramwo. Rero turategerezwa kumenya rwose yuko indani hacu arico kibanza c'Imana, kuko twaramenye yuko umuntu si iki kibiribiri tubona. Umuntu ari mu ibice bitatu, twarabivuze mu ntango. Umuntu ni mpemu ikorera mu mushaha ikigaragariza mu mubiri. Umuntu afite ibice bitatu, hariho mpemu, hariho umushaha, hariho umubiri. Umubiri rero ni iki cyo hanze abantu bose babona, ni iki kigaragara, ariko mu mushaha niho ibintu byose biba. Rero umuntu wacu w'indani ni mu mushaha, aho mpemu ikorera indani muri twebwe, ariko bigaragarira hanze. Rero gukora umuntu wacu w'indani dutegerezwa kwigengesera cyane, tukaraba indani hacu hameze gute, indani hacu hatunganijwe gute. Ntitwihende, kuko ikintu cyose kiri muri jewe kitampa amahoro ni icyaha, ntegerezwa kugikuramo. Ikintu cyose niyumvira mu mutwe canke nkora canke mvuga kidatomoye, kidahesha icubahiro Imana, ni icyaha, ntegerezwa kugikuramo. Kandi ibyo byose bikorera indani. Reka tugende twifashisha amajambo. Reka nsome muri Yohana, icete cya mbere cya Yohana, igice cya mbere umurongo w'8 n'u9 havuga ngo tuvuze yuko atacyaha dufise tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo nibyo bituma iduharira ibyaha byacu, ikatwoza ukubwaritanya kose. Uvuga ngo hari ibintu dutegerezwa kugenda twoga, nka kurya dukaraba, nka kurya dukora ibintu byose twoze. N'indani muri twebwe dutegerezwa koga, dutegerezwa kwikuramo icyaha cyose. Ibyiyumviro bibi ni icyaha, imvugo mbi ni icyaha, ikintu cyose kitameze neza muri jewe ni icyaha. N'indwara, iyo ngwaye kandi ijambo ry'Imana rimbwira ko ntagwara, navyo nyene biharugwa mu gikorwa kibi, turabikuramo ni icyaha.
dutegerezwa rero kwigishwa tukigishanya kubona byiza, dutegerezwa kwiyigisha kubona byiza, dutegerezwa kwiyigisha gukora byiza, dutegerezwa kwiyigisha kuvuga byiza, dutegerezwa kwigisha kubona no kwiyumvira byiza. Ikintu cyose gica mu bwenge bwanje ntegerezwa kwiyigisha kukigira cyiza, kuko Imana ishaka ko dusa nawe. Indani hacu rero dutegerezwa kuhakora mu buryo hategerezwa gusa n'Imana. Reka dusome muri Yakobo, muri Yakobo 4 umurongo wa 16 na 17 havuga ngo yamara none mwirata ukwihayagiza kwanyu, ukwirata kose benuko ni kubi. ngo nukuzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Rero turazi gukora byiza kandi turazi kuvuga byiza, turazi no kwiyumvira byiza, mugabo kenshi birashika naho tuba turi abana b'Imana, nubwo tuba twaramaze kumenya abo turi, ugasanga mu bwenge bwawe, mu byiyumviro byawe haciyemwo icyiyumviro kibi, mu mutima wawe haciyemwo imigambi mibi, canke mu mvugo yawe wasokoroye akajambo katabereye. Ibyo byose ni ibyaha, ibyo byose ni bibi imbere y'Imana. Dutegerezwa kwiga kubikuraho, kuko Imana ikorera ahera, Imana ni yera kandi dushaka ko twera. Indani hacu rero nk'umukristo ashaka kugendera mu buzima bwa mpwemu, ategerezwa kumenya gukora indani hiwe. Niho honyene Imana ikorera, ntikorera aha hanze muri iki kibiri cyacu, ikorera mu byiyumviro byacu, igakorera no mu mutima wacu. Nicyo gituma dutegerezwa kumenya ingene tubyitwara, ngo nukuzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Twigengesere rero ibyo tukora, twigengesere n'ibyo tuvuga. Reka turabe muri Zaburi ya mbere, Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mu ijoro. Nuvuga ngo aha Zaburi, abanditsi ba Zaburi bariko bandikira abantu b'Imana kugira bamenye ngene bategezwe kugenda. Iyi ni inyifato y'umuntu w'Imana, ni inyifato y'umwana w'Imana akuze agendera muri mpwemu. Hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Nuvuga nta kibi gitegezwe kuza ku muntu w'Imana, nta kibi, nta nzira mbi, nta mvugo mbi. Avuga ngo aticarana ngo n'abacokoranyi, atagendera mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Nuvuga ngo ntagendera mu nzira mbi kandi ntavuga bibi, ntiyiyumvira na gatoyi ikintu kibi. Nicyo gituma rero dutegerezwa kumenya icyo gukora, kuko bihava bitatubera icaha, kuko Imana yaravuze ngo uzi gukora byiza ntabikore bimuhindukira icaha. Tumenye rero ingene tubigendamo. Rero ingene tutegerezwa kubigendamo, hari igihe tutabishobora twenyene, hari igihe dutegerezwa kugira ko ku Mana, hari igihe dutegerezwa gusaba Imana ngo ibidufashemo. Reka turabe muri Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo w'indwi havuga ngo ariko Uhoraho abarira Samweli ati ntaco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe, kuko nta mushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, kuko abantu baraba kubiboneka gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Rero Imana yari itumye Samweli ngaha kuja gusuka amavuta, kurobanuza amavuta uzoba umwami mu muryango wa Isayi, aho umwami aho Dawidi yavutse.
hama ashitseyo ngo abwira papa wabo bana aho yagiye Isayi ati zana nje gusuka amavuta, Imana irantumye, zana abana bawe ndabe ko ntoramwo uw'Imana yantumye. Hama ngo amaheje kubimubwira, umurongo wa 6 aravuga ngo nuko ngo bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya uwo Uhoraho agira yimikishe amavuta nguyu imbere yanje. Nuvuga ngo wewe nubwo Samweli yari umuntu w'impwemu, nubwo Samweli yari umuvugishwa w'Imana, yari umuntu w'impwemu, ariko byaramucanze abonye Eliyabu umuhungu mukuru wa Isayi, yavuze ati n'uyu nyene arabyikiriho ciwe, arabye ubugangi bwiwe, kuko ngo yari umugabisha w'ingabo y'umwami. Nuvuga umuntu yimenyereje yitojeje mu myimenyerezo yo kurwana, n'umuntu nyene kandi ngo yari umuntu muremure afise igihagararo ciza cyane, kandi umwami nyene yishimira. Nawe amubonye aravuga ati nta wundi n'uwunyene, nta wundi by'ukuri n'uwunyene. Ariko buno nyene Uhoraho acaramubwira, acabwira Samweli ati ntacuraba ishusho yiwe, nturaba ishusho yiwe canke ikireho ciwe, kuko nta mushimi. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba ku mutima. Rero indani h'umuntu navuze ko dutegerezwa gukora mu mutima w'umuntu, ni mu mutima, ni mu mushaha wawe niho utegerezwa kuraba, ukaraba ingene hameze, hanyuma ukamenya ngo ndiko ngendana n'Imana. Nitwisuzume ngo naba ari twe twisuzuma. Hari ijambo rivuga ngo naba ari twe twiraba, naba ari twe twisuzuma. Igihe cyose rero turakeneye kwisuzuma no kwiraba kugira turabe mu mitima yacu by'ukuri ko bimeze neza. Rero muri Zaburi naho Zaburi 139 umurongo wa 23 na 24 haravuga ngo Mana nsuzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ibyiyumviro byanje, urabe yuko hari inzira y'ikibi yoba iri muri jewe, undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Aha rero birakenegwa kenshi ko tubwira Imana bidusuzumire imitima, birakenegwa ko Imana idusuzuma, birakenegwa ko tubwira Imana ko hari ahantu twibembereza, twebwe turibembereza, twebwe turibabarira, twebwe turibesha, imitima yacu iribesha kurusha mbere nuko umuntu yibesha, turibesha kandi tukibembereza. Nico gituma bikenerwa ko tugirira isengesho nk'iri rya Dawudi yavuze ati ariko arasenga ati Imana yari yiyizi Dawudi yari umuntu w'Imana cyane, ariko nticari kibujije ko akora amakosa menshi. Ugiye kuraba Dawudi yarakora amakosa menshi cyane, ariko igihe cyose akoze amakosa yaribwiriza akaza kubwira Imana, agafukama, akambura impuzu z'ubwami. Igihe yari yamaze kuba umwami akaja hasi cyane, akambara ikisiga iminyota. Kera barisiga iminyota kuri nka sinye y'ukwishira hasi, sinye d'imilite nyene, kwishira hasi cyane, guca bugufi, akambara impuzu zitabaguritse, akitabagurira ko impuzu kugira ngo yereke Imana ati Imana ndarogreta, ndaciye bugufi, nyereka inzira, mbwira nyene ndabigenza, mbabarira kuri kiriya. Ni kuvuga ngo hari ahantu dutegerezwa kwama twisuzuma, bidakunze tukabigira Imana ikadusuzumira, ikadukuriramwo ibintu bibi biri mu mitima yacu. Niho rero Dawudi yavuga ngo Mana nsuzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyiyumviro byanje. Yarazi ko mu vyiyumviro vyiwe arashobora kuba yazanye ivyiyumviro by'abasazi, ariko akibaza ko ari byiza, kuko abantu benshi turihenda mu byiyumviro, turihenda mu mitima yacu, tukihenda mu byiyumviro byacu, tukihenda mu mvugo zacu, twibaza ngo turiko tubigira neza. Ariko byari byiza tubajije Imana, dusenze, hama Imana ikatuyoborera mu bintu byiza. Rero dutegerezwa kwama turi imbere y'Imana kugira ngo kwa kwibembereza kwacu, kwa kwikunda kwacu tugushire ku ruhande, dukore ivy'Imana ishaka. Rero no mu mutima, n'umutima wacu turakenera ko Imana iwudusuzumira. Yeremiya
igice cya 17 umurongo w'9 haravuga ngo umutima uribesha kurusha ibindi byose, urwaye indwara itovugwa kandi urwaye indwara itovugwa, ninde yowumenya? Umurongo w'10 naho hacavuga ngo nije uhoraho nsesa umutima nkagerageza umushaha kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'iby'ibikorwa byiwe byeze. Ni kuvuga ngo umutima w'umuntu uribesha, twama twibwira ngo byose bimeze neza, biriya ndiko ndakora ni byiza, ariko ugiye kuraba resulta yabyo ugasanga kenshi uyihenze. Umutima uribesha kuruta ibindi byose, urwaye indwara itovugwa, ninde yowumenya? Imana yonyine niyo ishobora kutumenyera umutima. Ku umurongo w'10 rero niho haca havuga ngo nije uhoraho. Twebwe ntidushobora kwimenya, twebwe turihenda, twebwe dukoresha ibigumbagumba, dukoresha amasantima, ibintu tubona, turibembereza, turigwanira, turiproteja, ntidushaka ikintu cyo kutuza ko kibabaje. Ariko Imana itubwira ngo mu bibi n'ibyiza hose dukuremo byiza gusa, kuko ibibi n'ibyiza byose dukuramo byiza, ngo byose bikorakorana kutugirira neza. Niko ijambo ry'Imana bivuga rero, avuze byose harimo bibi harimo na byiza, ariko umwana w'umuntu yamara karagwana kugira ico kibi naho cyo bakiza kumuzanira ciza acigizeyo. Hari gihe rero twigizayo ikintu kije kibabaje, twibaza ngo ni kibi kije kutubwirira nabi, aricyo cyari kije kudushikana aho Imana ishaka ko dushika. Kuko Imana ibwira umwana w'umuntu yamubwiye ati uzoca mu mazi ntazokurengera, mu nzuzi ntizizokurengera, ngo uzoca mu muriro ngo ntuzoguturira, ngo n'imbeya ntizizokubabura. Nubwo yarazi ko tuzoca mu bintu bikomeye, ariko ntacyo bizotubwira ko turi kumwe n'Imana. Ariko aho hantu abantu benshi ntidushaka kuhaca, abantu benshi dushaka kugira rakurusi, utuntu turyoshe, utuntu tworoshe, utuntu dusosa, ibintu byoroheje, ibintu amajambo meza ryoshe, batubwira ngo murebe uri mwiza, wambaye neza, we warahise, n'utujambo bene utwo duto abantu bapfiramo. Ariko hari umuntu aza ashaka kuguhenda agucishije muri ubwo bujambo, ko yarabonye ko ukunda utujambo turyoshe, akakuryosha hama ugasanga yaguhenuye. Ariko muri bijya bikomeye, Imana icisha abakomeye mu bikomeye. Abantu b'Imana bakomeye bose twabonye Bibiliya itwereka nta numwe yaciye mu byoroheje. Aho Samuel muri rya verse twasomye agiye gusuka amavuta, akacabona Eliyabu, akaca yibaza ngo niwe muntu ahambaye ikigatane agera hariya hejuru, yarabishije amaso. Ariko Imana itaraba mu maso, itaraba ibigaragara, yabonye Dawudi akana gato kari mu ntama, ariko azi ko kama gaca mu bikomeye tureswara. Iminsi yose intambwe zaraza kwiba intama, ariko akanigana gushika naho azikura mu menyo yazo, akagwana ngo ntiyatinya intambwe, ntiyatinya idubu, ntiyatinya imbwebwe, ntiyatinya igikoko na kimwe, ngo yagitabaguza intoki gushika naho arekipera umwagazi w'intama. Rero benabo n'Imana ikunda, abantu bazi guca mu bikomeye badatinya kandi bizigiye uhoraho, badakoresha inkomezi zabo, ariko bazi ko bariko bakoresha inkomezi z'Imana. Ni Imana rero isesa imitima, ni Imana itubwira, itwereka ibibereye. Uri kurarabisha amaso wobona bikomeye, ariko inyuma resulta yabyo, ivyamwa byabyo biza bimeze neza. Aburahamu amukura mu gihugu cy'iwabo, yamujanye mu misozi atakintu kimwe kihari, amubwira ati va mu gihugu cy'iwanyu ndakujane aho nzokwereka ube icitegerezo, uzobe sekuru w'amahanga, uzobe sekuru w'imigisha, uzobe sekuru w'abantu banje. Nabugingo n'ubu turi mu rubyaro rwa Aburahamu, ariko yatwawe mu misozi atakintu kihari, nta kintu kimera, ni imisozi y'amabuye. Haratevye haragera ahantu abantu babonye ingene Imana igwanira Abanyisirayeli, baravuga ngo ni Imana yo mu misozi.
ngo ni imana yo mu misozi, kuko baba mu misozi atakintu kibamwo, ahantu hahanamye, ahantu h'amabuye, ahantu h'ibiti, ariko imana yabo uko yaza kubagwanira, uko yakorana nabo, byari ibintu bitangaje gushika naho abantu bateba bakavuga ngo ni imana yabo, ngo ni imana yo mu misozi, ngo ikorera mu misozi. Ni ukuvuga yarabatangaza ingene ikorera ahantu bagwanira mu misozi, ahantu botembagara, ahantu ibiti byobica, ahantu amabuye yobatembagarirako, ariko bakamenya kuhagwanira, bakamenya kuhaba. Ni ukuvuga ngo ni imana itangaje ikora ibyo abandi bantu batokwibaza ko boshobora gukora. Rero imitima yacu iribesha iyo tutari mu mana, ariko iyo dufatanyije n'imana dukora iby'ukugororoka, kandi dukora iby'imfura, dukora iby'ubwiza, iby'imana igomba ko dukora. Nicyo gituma rero dutegerezwa guca bugufi, tukegera imana, duce bugufi aba ari idusuzumira, duce bugufi aba ariyo iturabira ingene dutegerezwa kubigenderamo. Reka turabe Matayo igice c'indwi umurongo wa 4, ngo wobwira ute mugenzawe uti zana ngutosore akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise inkingi mu jisho ryawe, wandyaryawe banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe, uheze ubone neza utosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo imana irazi yuko twebwe turibembereza, turabona akantu k'agakosa gato kari ku wundi muntu, tukaca tukagagamisha, tukaca tukagira kanini cyane, tukaca tukagira ikintu kidasanzwe kugira ngo tumwereke yuko ari umuntu mubi, ariko twebwe ikiri indani muri twebwe aricyo giteye ubwoba imbere y'Imana. Nicyo gituma rirya jambo rivuga ngo tubwire imana aba ari idusuzumira. Imana aba ariyo idusuzumira umutima wacu, kuko umutima wacu uribesha, tubona iby'abandi tukabona ari byo bibi, aribo babi, ariko twebwe ntitwiyizi ku bubi, ntidukunda no kwivuga ububi. N'umuntu akuvuza ikibi, kuri kugenda nabi cyangwa uri gukora kibi, ni ibintu bitangaje. N'umwana muto aranka ko bamubwira ikintu kibi, acarira cyangwa akacatangura kukwagiriza wewe ngo niwe wabikoze. Nuvuga ngo umutima w'umuntu rero uribesha, ntituzi kwemera ikibi, kandi iyo tuvyemeye burya tukaza imbere y'Imana irabidukiza. Imana ntibiyitere ikibazo yuko twakoze ikibi. Imana nta kintu na kimwe byo yibwira, ntibituma iki tuvako kubera twakoze ikibi, ahubwo yaba twaca tumenya ko twakoze ikibi, hama tukaca tugisabira imbabazi, byari byoroshe, tukaca tucikura ko twebwe nyene, byari byoroshe, cyangwa tukaca tubwira Imana ikabidukuriraho, byari byoroshe. Ariko turabikora, tukaca tubibika, tugakora iki, tukakibika ngaha, tukaguma twirundanirizamwo ibibi. Nitwemere nihagira n'umuntu abikubwira ukaca ushaka kubyanka, ugaca ushaka no kubyigizayo, nta muntu yemera ikibi. Ariko ikibi kirahari kuko Sekibi yaraje. Sekibi ari ngaha, nicyo gituma Sekibi aguma turungika ko kibi. Ahubwo twari kuba turabanyabwenge, yaba twari tuzi ko Sekibi ari ku mpande zacu, atugendanira, agenda dutega, agenda ashaka kutwangiriza kugira tuve mu nzira nziza, tukabimenya, twaba twiyoza misi yose, twaba twitunganya misi yose, tukabwira n'Imana. Naho uba wibaza ko atakibi wagize, ukaja imbere y'Imana kugira ngo igusuzumire, ikurabe yuko atakibi cyakwinjiyemo, kuko biragoye ko twebwe twiraba, biragoye kuko turikunda, turibembereza cyane. Umutima wacu rero ngo urikunda kurusha uko ibintu byose bimeze. Niko muri Yeremiya 17 hatubwiye, muri Yeremiya 17 umurongo w'indwi niho habitubwiye, havuga ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ibyizigiro byiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto, ntikizorinda
kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ntikizoharuruka kwama. Ubu rero ni umutima w'umuntu, ni umuntu ari ruhande y'Imana amera gutyo. Hepfo rero niho havuga ngo umutima uribesha kuruta ibindi byose. Rero imitima yacu iribesha, ariko tugumanye n'Imana tugumana itoto, tuguma dukora iby'Imana idushakira, nta kintu cyo tuza ko kibi. Imana rero irashaka ko tuyiguma ku ruhande, tuba tumeze nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Ariko iyo tugumye kure yayo, kuko tuba turi mwisi ya wa mugwanizi, imitima yacu nayo iribesha, tuca dukora ibiboneka, tukumviriza ibiryoshe, ariko ibindi byose tugaca dushaka kubyigizayo. Imitima yacu rero nihatubwira ngo imitima yacu iribesha kuruta ikintu cyose, ngo igwaye indwara itovugwa, ngo ninde yoyimenya, ariko ngo nuhoraho asesa imitima. Rero tugume kuhoraho azi gusesa imitima. Imana ishimwe cyane. Rero indani h'umuntu harakeneye ko twegera cyane Imana. Indani h'umuntu harakeneye ko Imana ariyo ibitufashamo. Niho rero mpwemu yera yaje kudufasha, niho mpwemu yera ubuzima bwa mpwemu tububayemo kugira tugumane na mpwemu adufasha kugendera muri ubwo bwiza. Rero twabivuze ko rimwe hari igihe tutimenya, rimwe hari igihe tutibona. Niki rero nico gituma dutegerezwa kuza ku Mana kugira ngo idufashe, idusuzume, hanyuma duheze tumenye ibyo twakoze, tuvyature, tubikure mu nzira yacu. Imana rero yaturemye mu ishusho yayo, yaturemye ituzi, irazi ubunyantege bwacu dufise, irazi ubukuru bwacu aho tubukura, irazi inkomezi zacu aho tuzikura, irazi n'ubunyantege bwacu aho butumbereye. Nico gituma dutegerezwa kuguma ku Mana, dutegerezwa kuguma ku Mana, dutegerezwa kugumana n'Imana, tukaguma tumase kuri yo kugira ngo agume uwe Imana igume idutumbereza, kuko twebwe atavyo twoshobora twenyene. Imana rero yaturemye niyo iducisha mu nzira iyo tuyemereye ku buryo bwa mpwemu yera. Mpwemu yera akaba muri twebwe, tukamuha ikibanza, tugakorana nawe. Mpwemu yera niwe aca dutumbereza mu nzira yo kugororoka kw'Imana, indani hacu hakaca hagenda hameze neza. Umuremyi rero wacu niwe atuzi, niwe azi ingene yadukoze, niwe azi ingene tumeze. Wumva ngo nta womenya isuka atari uwayicuze, nta n'uwomenya inzu fondasiyo yayo ngene ikomeye atari uwayubatse. N'Imana rero niyo ituzi, kuko niyo yaturemye, irazi ububi bwacu, irazi ubupfu bwacu, irazi iyo dutumbereye aha canke hariya ingene tuba tumeze. Nico gituma iduhamagarira ko yaduhaye umwidegemvyo. Rero aka kantu kuko yaduhaye umwidegemvyo karatuma umuntu acagira umwidegemvyo utariwo, akaca agenda ukutariko, akaguma azi gusa ngo narakiriye agakiza byararangiye, ariko abigendamwo nabi. Nico gituma dutegerezwa kuguma ahantu mu Mana yacu, kugira Imana yacu igume ariyo ituraba, ariyo idutumbereza mu nzira y'agakiza. Rero hari igihe rero biba ngombwa yuko habasha ngaha ku isi. Imana yaraduhaye mpwemu yera, nivyo, yaraduhaye kugendera mu bwiza bwayo, nivyo, yaraduhaye kugumana nayo, nivyo, ariko kurya umutima w'umuntu nyene yatubwiye ko twibesha. Yaradushiriye no ku nzira abadufasha, yaradushiriye ku nzira abadufasha. Nico gituma umwana agira umuvyeyi kugira ngo amurere muri iyo nzira, amutumbereze, amushishe mu nzira y'ukuri nyakuri. Yaraduhaye abatubyara mu buryo bwose rero mu ntumbero zose. Hariho abavyeyi, hariho abaturera, hariho abatwigisha, hariho abamantoro bacu, abantu turabera ko ivyitegererezo, batubera ivyitegererezo, bazije imbere yacu kandi tukabagendako, tukabavugisha. Ku umwana agira umuvyeyi, no mu Mana tugira abaturongora n'abapasiteri, nibo bavyeyi b'ishengero. Iyo ugira mariage hariho abapare.
no mu gikorwa icyo ari cyo cyose turagira abapare abamarere bajya n'ababyeyi baza kutugira inama mu gihe biyangaye. Rero Imana yarashizeho abantu tuza kurabirako. Rero gira umuntu mu buzima bwawe ubwira ikintu kikugoye. Iyo uronse umuntu witura ubwira uraruhuka ku mutima, kuko arakugira inama, aragusengera, akaguhanura, mbere bibaye na ngombwa akaguhana. Kuko iyo umuntu akwemereye kukubera umuvyeyi, n'umuvyeyi arahanura, arayobora, ararera, arakuza, aragaba, arashobora kukugabira, akakugira umuntu nyene uko umutima wiwe ubigabiye. Rero mu Mana naho nyene turagira abantu dutegerezwa kugenda kuraba. Uwo rero ubwira ingorane zawe si uwo ari we wese, ntupfa kugenda kuwo ari we wese, kuko wagenda kuwo ari we wese usanga wihenze. Rero uwo muntu ugenda ushaka kwa si umuntu ugenda ngo ahindura ubuzima bwawe, oya, n'umuntu agutumbereza mu buzima bwawe, n'umuntu akuyobora. Nukuvuga ngo n'umuntu akumviriza, kuko iyo ufise umuntu akumviriza uraruhuka, ukaruhukira muri we. N'umuntu agutahuza, n'umuntu agusengera, n'umuntu aguhanura, n'umuntu akutumbereza mu nzira wari wayobye, n'umuntu akuvyutsa iyo wari watemvye, n'umuntu aguhana n'ivyaba biri na ngombwa iyo wakoze amakosa. Rero uwo muntu utegerezwa kuba umufise, kuko utamufise ufise ingorane nyinshi. Ni ukuvuga ngo sote n'umuvyeyi wawe, canke n'umuvyeyi mu buryo bw'umubiri, canke n'umuvyeyi mu buryo bw'impwemu. Rero ukuzira muri iyo faso wese aba ari umuvyeyi wawe. Rero utafise uwo muntu nako ndavuga uzokwa muri mu kwihenda, kuko ni hahandi umutima twavuze ngo umutima wama wibesha, umutima urihenda ngo uribesha. Nico gituma uzokwama uri mu kwibesha wibaza ngo uri mu nzirayo, ariko uzoza kubitora hariya, kuko ibintu byose nta na rimwe bitaje kumugaragara. Iyo wihenze muri aka kanya birashobora kuba atangaruka byo kuzanako, ariko plus hari imbere hari ahantu hageze ivyamwa rero bica bigucikira ubumara kubera warihenze. Ariko iyo ufise uwo muntu aragufasha, washaka bikaba akantu kagumye, karaba n'akantu kagumye mugabo hari imbere. Iyo ubonye resultat zibaye nziza, kenshi na kenshi hari n'igihe ucuvyiyitirira, ariko wari kuvyitirira wa wundi yakuyobora, kuko yagucishije mu nzira igumye. Ariko ibyo bizokwama bizoba ibintu biryoshe. Reka dusome Yakobo 5:16 na 17. Havuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara, ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyawe. Nuvuga ngo twaturiraniye rero, iyo turiko turaturiranira ibyaha, iyo turiko turabwirana, ni hahandi rero habavuze ibyaha. Ni bimwe natangurira ko navuze ni ikintu cyose kiri muri wewe mu mutima wawe kitari ciza ni cyaha. Igikorwa cyose kidahimbara Imana, ivyiyumviro byose, ingendo yose itari nziza ngo bihimbara Imana ni cyaha. Rero iyo tuvuze ngo twaturiranira ibyaha rero ni bya bikorwa bibi, ni ya ngendo mbi, ni ya mvugo mbi, ni bya bindi byose bidahesha icubahiro Imana, ni ibyaha. Ni ngombwa tuvyaturiranire kugira ngo dukire ingwara rero irashira kuba ari ingwara nyene, ingwara zijya tuzi zivugwa kwa muganga ziratumwa n'ivyaha, ariko hariho n'ingwara z'umutima, kwa mufisi ishavu, kwa mufisi inzigo, kwa widodoma. Ni ingwara igutuma kutamera nk'uko Imana ishaka, ni ingwara. Rero iyo tuvyaturiraniye rero ntidupfuwo twaturiye ko uwo kwaturira uwo ari we wese ugasanga birakugoye, ibyo ugiye kwatura sibyo. Rero abakera ngo bari bafise abantu habiri bagenda kwaturira ibyaha byabo, bagenda kuba herezi bakuru mu mashengero, canke bakagenda kubavugishwa n'Imana. Ariko rero ngaha uno munsi kuri twebwe muri iki gihe cya none abantu ntibacemerana,
abantu ntibacizerana. Kera abavugishwa n'Imana barabemera, kera abaherezi baremegwa, ariko uno munsi kubera bavuga ngo twese iyo twakiriye agakiza turangana, kandi nivyo turangana imbere y'Imana, ariko hariho ibikorwa Imana iba yarateretse muri umwe n'uwundi dutegerezwa kubahiriza, kuko turonka mpemu yaduhaye ingabire ku ngero, yaduhaye amatara, reka ndagakosore neza, nuvuga ngo mpemu yatuzaniye ibikorwa bitandukanye, yadushizemwo ingabire zitandukanye, ngo bamwe yabahaye kuba iki, abandi yabahaye kuba kiriya. Rero twubahane, ego twese turafise agakiza, turi mu Imana kandi twuzuye ubumana bungana, ariko hariho ahantu Imana iba yaraguhaye ingabire yo gufasha aba bantu mu karere kanaka, yo gufasha aba mu karere kanaka. Hariho abo yahaye ingabire z'ukubaka, wewe ufise iyo ngabire y'ukubaka ntushobora kuja kwihazarda ngo uri kurubaka inzu. Wewe niyo ataguhaye ingabire y'ukuvura ntushobora kwihazarda ngo uje kuvura umuntu. N'uguhanura rero n'ukuvugishwa n'Imana, abantu ba kera bari babazi yuko ninagira ikintu nkeneye ku Mana nja kumuherezi, nja no kumuvugishwa. Ariko ubu abantu bose bahitamo kubyihereza, kuko bavuga ngo nanje Imana ndayifise, ariko ukaca usanga bagiye kubyihereza mu nzira zitarizo. Benshi baca baja bakoresha amashavu, bakaja kugwana, hari bacaja kugwana, hari baja kandi arabakizwa bararonse agakiza, ariko ugasanga yagiye kubyihereza aho kuja kurondera umuntu amuhanura, aho kuja kurondera umuntu amuvura, amubwira, amusengera, amuyobora, amugororera, ahitamo kubyikorera. Kaje usanga bakoresheje kugwana, kwankana, gutukana, kurogana, kwicana, ibintu byinshi biteye ubwoba nivyo abantu bahitamwo gukora, kandi akakumvisha yuko ataco, kubera yumva umutima wiwe ari byo bibogabogamo, akaca ari byo ahitamwo gukora. Ariko mu Mana, Imana itubwira ngo tugendere mu bwiza bwayo, kandi iratubwira ko atakintu na kimwe cacuriwe kutugwanya. Kubera iki twumva ko ivyo batugize bije kutugirira nabi? Dufatane n'ivyo twebwe dukora, dufatane n'ibiri indani muri twebwe. Rero abantu bashaka ku ibinyaruka. Reka dusome muri Matayo 5:38 haravuga ngo mwarumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihogwe irindi, iryinyo rihogwe irindi, ariko jeho ndababwira ntimugwanye umunyakibi. Ariko jeho ndababwira ntimurwanye umunyakibi. Ugukubise urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize uwundi. Umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ifundo, umuhebere n'umutamana. Ugufata ngo umurenze umusozi umwe, umurenze uwa kabiri. Imana Kristo we yaje kutubwira le contraire. Kera ngo ijisho kurindi, iryinyo kurindi, ariko we yaje kutubwira ngo twihore umunyakibi. Ariko jewe ndababwira ntimurwanye umunyakibi. Umunyakibi ni ukuvuga biriya byo hanze tureke kubyitaho. Imana ishaka kutubwira mu buryo bw'imwemu tugomba kubaho ubuzima bw'imwemu, nitwiteho ibyo hanze bije kutugirira nabi. Ibyo hanze byiza sawa, muga ibyo hanze bibi udashobora kubihindukirizamwo byiza, nkuko yakubwiye ati ugukubise ikofe ngaha uhindukize kuwundi musaya. Ariko murandakiyumvira ko nkumva umengo nta muntu ndabona yoshobora kubikora, ariko mu buryo bw'Imana birashoboka ko umuntu agukubita ikofe ngaha ukaca uhindukiza no ngaha ati kubita, ariko si mu buryo bwo gukubitwa. Ego no mu buryo bwo gukubitwa yo bivuga, ariko ni mu buryo bw'ibintu ibyo ari byo byose. Ni ukuvuga ngo no gutwaye ikimurekere na kiriya, no kubwiye nabi bijya mureka bandanye no muri biriya, kuko ibyo abandanya byose nta kintu na kimwe bigukorako, kuko wewe uri mu buryo bw'imwemu, uri mu Mana hakorerwa byiza gusa. Imana ibyo bagukoreye, Imana irazi ingene iza kubihindukizamwo byiza. Imana irazi ingene ibitugenzereza tukabigendamwo neza. Rero turakeneye ahantu twatura, turakeneye ahantu tuvuga, turakeneye ahantu abantu tubwira, kuko ngo iyo twatuye
iyo twaturaniye ibyaha ngo dukira ingwara. Rero turakeneye rero kwatura ahantu abavyeyi, abantu baturera, abantu batuyobora, abantu badukadra mu gakiza kugira tubigenderemwo neza. Abo bantu turabakenera, n'abaherezi bakuru, n'abavugishwa, n'abakozi b'Imana, n'abahanuzi, n'abantu bose bahawe iyo ngarire yo kugira ngo batuyobore, badushikane. Rero iyo twatura ntitwatura agakiza, twatura ibyaha kugira dukire. Rero iyo twaturira Imana ikidukura kw'ibyaha. Ariko iyo twaturira umuntu, uburiya si icaha tuba twatuye ngo kituveko. Iyo twaturiye umuntu ni ukugira ngo adusengere, ni ukugira ngo atuyobore, ni ukugira adutahuze, ni ukugira ngo atwumvirize, ayobore umutima wari wibeshe. Ariko kugira dukira icaha twaturira Imana niyo twaturira ibyaha byacu tukaronka gukira ibyaha, tukaronka imbabazi. Ariko iyo twaturiye abantu turonka impanuro, turonka gusengerwa, turonka gutahuzwa kugira tutahure ibyo tutari twatahuye, tukaca turonka umuntu aduhagarara ku ruhande ntitugwe, kugira ngo uwo muntu agufasha kuguma uhagaze neza mu Imana ishimwe cyane. Rero iyo twatura, reka twabiravye muri Yakobo 5 umurongo wa 16, nyavuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Rero dukira indwara, nuvuga turaturiranira tugakira indwara, no kuvuga ngo bya bindi byari bitugwaje, bya bindi byari ko dushira hasi, bya bindi byari ko biradutwara kutariko turabibwira abantu, abo bantu bagaheza bakatuyobora mu nzira zigororotse z'Imana. Turakeneye rero gutunganya mu mpemu yacu, harakeneye ko gutunganya biciye mu mutima no mu byifuzo, biciye mwijwi ryo mu mutima no mwijwi ryo mu byifuzo. Imana ibyiyumviro plutôt ibyiyumviro, Imana yacu ikorera mu byiyumviro. Nico gituma ikunda kuvuga ngo imitima. Na Dawudi yavuze ati Mana mpimira umutima wanje, kuko Imana ikorera mu mutima no mu byiyumviro. Nico gituma ijambo ritubwira ngo kuko ibyiyumviro mbiyumvirako, muri Yeremiya 11 umurongo wa 29 avuga ngo kuko ibyiyumviro mbiyumvirako atari ibyiyumviro by'ibyago, ariko ari ibyiyumviro by'amahoro. Twe rero kubera tumeze nk'Imana dutegerezwa kugira ibyiyumviro by'amahoro, ntidutegerezwa kugira ibyiyumviro by'ibyago. Ariko kenshi turiyumvira kugirira n'abamandi, tukiyumvira ibitari byo, ariko Imana ikorera mu byiyumviro byacu no mu mutima wacu. Iyo wakoze rero icaha cyari cyo cyose, iyo wakoze ikosa, ukeneye gusubira gutungana. Nico gituma twaturiranira ibyaha kugira ngo dutungane. Ibyo uba waciyemwo bidahesha icyubahiro Imana, ni ngombwa uronka umuntu abikuyoboramwo kugira ngo umenye ingene ubigendamwo utononeye abandi. Rero niho nariko ndababwira ko udapfa umuntu ugiye ko, kuko wogenda kuba ari we wese akaca gutuma gukora n'ibyo utari wakoze. Nico gituma hariho abantu bahawe iryo bango ryo guhanura, ryo kurera, ryo kuyobora. Rero tubigendemwo neza, tumenye yuko kugira tugende neza indani hacu turakeneye Imana, kuyiba hafi cyane, gusenga cyane. Turakeneye n'abantu babidufashamwo bahawe izo ngabire. Hari abantu bihenda bakavuga ngo natuye ibyango nca ndonka agakiza. Oya, shaka kugasigura gatoyi, kuko hari abantu bazi ngo iyo agiye kwaturira pasiteri ibyaha ngo aciye aronka agakiza. Oya, agakiza twatura ibyaha kugira turonke ukugororoka kw'Imana, kugira tugendere mu kugororoka kw'Imana. Ariko ntitwatura ibyaha ngo turonke agakiza. Agakiza kwatura kugira uronke agakiza ni hajya twatura tukatura ko Yesu Kristo ari umwana, kandi tukaca tumwakira, tukizera yuko yapfuye akazuka ku bwacu, tukaca tumwakira mu mutima yacu. Niho tuba twakiriye agakiza, niho tuba twatuye agakiza. Mugabo watuye icaha nturonsa agakiza, kuko hariho
umuntu yigeze kumbaza ati none iyo naje nkatura ibyaha byanje burya none simba nkijijwe oya watuye kugira ngo ukire ingwara ukire ibyari bikubabaje mu mutima kugira ngo nk'ukugororwa umenye inzira ucamo umenye ingene ubyitwaramo ariko kwakira agakiza kwatura agakiza ni ukwatura ko Yesu Kristo ari umwami ukizera ko yapfuye akazuka mu bapfuye hanyuma ukamwakira nk'umwami mu buzima bwawe aho niho uba wakiriye agakiza rero ibintu byose dukora turabivuga turabyatura turavuga tumenya yuko akanwa kacu umutima wacu ibyiyumviro byacu birakora kugira ngo ibintu byose tugenderamo dukora bifate intera bifate intumbero nziza turimenyereza rero kuvuga turimenyereza kubyatura turimenyereza kuvuga byiza turimenyereza gukora byiza turimenyereza kwiyumvira ibyiyumviro byiza nk'uko Imana ivuga ngo ibyiyumviro twiyumvira ko ni iby'amahoro amajambo rero yacu ategerezwa kwemeza icyo ijambo ry'Imana rivuga ategerezwa kwemeza ibitomoye ibitumberanye n'ibyo dushaka gushikako ntidupfa ibyo tuvuze ntidupfa uko tubwiye reka dusome Abikorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 13 ngo ariko ko dufise uwo mutima wizeye uboneka mu byanditswe ngo nizeye nico cyatumye mvuga natwe nyene turizera nico gituma tuvuga ibyo twizeye ntidupfa ibyo tuvuze aha rero mu gukora indani hacu dutegerezwa kumenya amajambo dusokorora ari mu mitima yacu dutegerezwa kumenya amajambo tuvuga ayo twatura ngo nico gituma natwe ngo tuvuga natwe nyene turizera nico gituma turavuga ibintu byose dukora mu buryo bw'Imana turabivuga n'amajambo twatura ntidupfa kugenda uko twishakiye turimenyereza ukwizera rero kwacu kutuzana ahantu tuvuga ibintu tugaca tumenya ko biza kuba ibyo tuvuze turizera ko biba ari byo biba tugomba kugira umwete cyane umwete mu byo tuvuga imyimenyerezo cyane mu byo tuvuga tukagira n'umwete wo kubivuga turagerageza rero kuvuga ibijyanye n'ibyo dukeneye mu karere k'amagara meza dutegereje kuguma tuvuga nuguma uvuga ikiza kirateye uramenya ngene uvuga jewe singwara urarona amajambo uvuga ukavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga kuko na Yesu mu kunesha Satani yavuze ngo ijambo ry'Imana handitswe ngo nukuvuga ngo dutegereje kumenya ibyanditswe mu karere kanaka nivyo tuca twatura hama bikaca biza ku mugaragaro twimenyereze rero abantu bashaka kubaho agakiza kuzuye impemu dutegerezwa kumenya ingene tuvuga dutegerezwa kumenya kwimenyereza kuguma tuvuga ibijanye n'ubuzima dushaka urashaka kuramba gumuvuga ngo Imana izoduhaza kuramba uvuge kubijanye no kuramba gumuvuga kuri ibyo yintu ni wabugomba ubutunzi ivuga tangaza ubutunzi Imana yaduhaye muri Kristo Yesu tangaza iko Imana yaduhaye ibyayo byose bikorakoranye muri Kristo Yesu kandi tangaza ugumuvuga kuri igiti wewe cyo mu mizabu y'Imana cyama byinshi gumutangaze ko wewe ufise ibintu ushira ku mugaragaro tangaza gumuvuga kandi uvuge ibyo uzi ko bizoza ku mugaragaro vuga kuri vuga ku buzima bw'abana bawe vuga ku buzima bw'umuryango wawe vuga ku buzima bwa societe ushaka gushiraho gumuvuga societe yawe gumuvuga umuryango wawe vuga ibyo ushaka kubona saba wuzuri kibanza kinini mu Mana nibyikora abantu b'Imana nibyikora ibintu byose Imana yavuze ngo nta kizoba tudasenze gusenga rero harimo kubivuga harimo kubisaba harimo kubyakira ibyo bintu dutegereje kubimenya dutegereje kubivuga kubivuga tukabyatura tukabisaba Imana hama tukabibamwo tukabyakira tukabitambukiramo si automatique rero yuko nabaye umwana w'Imana
nakiriye mpwemu yera si automatique ko bica byikora. Naha rero ubuzima bw'indani dutegerezwa kuca tubukorera ko cyane. Saba ikibanza kinini mu bwami bw'Imana, muri bya bibanza binini by'ubwami bw'Imana. Imana yavuze ngo ubwami bwawe buze, bwaraje, none muri ubwo bwami ufisemo ikibanza ikihe? Gisabe kandi ucuzure, nusabe icyo udakora, gisabe bifatanye no mu mwemu yawe icyo wumva wokora muri ubwo bwami, kandi usabe kinini, kuko Imana ivuga ngo dusaba nabi nicyo gituma tudahabwa. Saba ikibanza kinini mu bwami bw'Imana, saba tangaza icuri, tangaza icimana iri ko aricyo nawe uri, tangaza yuko icimana yavuze bivuge kandi ugumu bivuge, tangaza, vuga, byature, urabironka, kuko ibyo tuvuga birasa n'ibyo tuzoronka, kuko ibyo tuvuga n'ijambo ndavuga ngo ububasha ngo urupfu n'ubugingo ngo biri mu bubasha bw'ururimi rwacu. Ibyo tuvuga rero, tangaza rero kuri igiti cyama byinshi, uti ndama, ukaca uvuga ibyo ushaka kwama, amagara meza, amasituasiyo meza, ubutunzi, kuba umuntu asabwa ijambo, umuntu afise icyo ahanura abandi, umuntu Imana yateretseho kugira ngo abe icyitegererezo cy'abandi. Bivuge kandi uce utangura kubibaho. Ibyo uronka birahwanye n'ibyo wiyumvira kandi birahwanye n'ibyo uvuga. Rero abantu benshi barakunda kuvuga ubupfu kuko ari byo bumva hanze, turapfuye, turagowe, tuzi ingene bigenda, byapararanganye. Ariko ibyo si imvugo z'abana b'Imana, izo ni imvugo zo mu isi z'abantu bakorera mu bwami bwa Satani. Twe tuvuga ibisa n'ibyo mu bwami bw'iwacu. Vuga rero byinshi, senga cyane, atura byinshi, niho uzoronka, niho umutima wawe, niho indani hawe habaho ubuzima bw'ibyo uriko urasaba. Urashobora rero kubona ibyo wasabye. Uko bivuga kenshi hariya imbere bizama, ni nk'imbuto wateragiye mu murima umera. Uko bivuga kenshi, uko byizera cyane, ukabigumiza ku mutima, birateba bikaza ku mugaragaro. Muri Mariko 11:23 havuga gutya ngo ndababwire ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko icyo avuze gikogwa azokibona. Rero turakeneye kumenya ibyo tuvuga, turakeneye kumenya ibituza. Uko uvuze ikintu ukacizera kiraba. Ni waba uri umuntu akunda kurwara, guma uvuga amagara meza, guma utangaza ko wewe muri Kristo ntitugwara, kandi Kristo yaje kutwikorerera imitwaro yose, yaje kutwikorerera ibitugoye byose. Gumuvuga iti iyi ngwara irakira mu izina rya Yesu, iyi ngwara irava. Mumenye ko dusenga ko wico tuzosaba cyose ngo mu izina giwe Kristo ngo turagihabwa. Bisabe, bivuge mu izina rya Yesu. Ubu bukene bwananiranye ngaha ndabwanse kandi ntibuzobandanya. Uravuga uti aha harabogaboga ibyo dukeneye byose, aha hantu huzuye ibyo dushaka byose, aha hantu turafise n'imisesekara birabogaboga, amato yacu arabogaboga, arasesekara, ibigega byacu birabogaboga. Gumubivuge, gumubyature, ariko ucuja kugikogwa. Niyo uteragiye imbuto ukavuga uti ndaziteye zizonyamira imbuto 1000, ibyo ntari bwigere kubona n'amaso yanjye nzobibona, ukatangura ukabyatura kugira ngo utegeke, ureme. Twahawe akanwa kameze nk'Imana. Imana iravuga. Ngaha yavuze ngo umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, atabikekeranije ngo ntarikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko icyo avuze gikoko. Natwe ibyo tuvuga twizere ko bikozwe. Murongo wa 24 avuga ngo nico gituma mbabwira yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizeye yuko mubihawe kandi muzubibona. Rero ndiko ndahamagarira umuntu wese kumenya ngene asenga, kumenya ingene abivuga. Icyo uvuga, icyo usaba, icyo usenga, Imana irakiguha. Ubisenge ubyizeye gusa, ntubivuge ngo kumbure haraho byoshika,
imana ikankorera iki oya bivuga uti imana yanje irankorera iki imana yanje irampaye iki ndashitse kuri iki mu izina rya Yesu ikintu cyose usaba ninge nugisabye ubyizeye kirakuza ko niryo sezerano dufise imana ntisezerana ngo ireke gushita kandi imana yacu ntiresha ivuga ngo nico gituma mbabwira yari Kristo ariko aravuga ngo nico gituma mbabwira yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizeye yuko mubihawe rero ndashaka abantu uno munsi bamenya ngene basenga bamenya ngene basaba bamenya ibyo batura ntukatura urupfu kuko urupfu goza mu nzu yawe no mu bawe ugasigara uricuza ni handi tujya tuvuga ngo kandi twari twabyiyumviriye twari twarivuze raba ibyiyumviro byawe icyo uwuzuzamo ni amahoro ni ibyiyumviro by'amahoro si iby'ibyawe ni ibyiyumviro by'iterambere ni ibyiyumviro byo gushigwa hejuru byo kuzana bishasha mu buzima bwacu ni imvugo yacu yo kwatura amahoro urukundo yo gushiraho ibyo twasezeranywe imigani 18:21 naho havuga ngo iki nayo nyene itubwira nkuko nyene 20 havuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi urukunda kandi abarukunda bazorya ibyo gwamye ururimi ibyo gwamye nibi ururimi gwamike n'amajambo uvuga ururimi gwamye bavuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi nuvuga ngo ni wavuga ibipfu urupfu ruraza ni wavuga byiza biraza kandi ngo abarukunda nuvuga abakunda kuvuga reka gukunda kuvuga amajambo mabi reka gukunda kuvuga nabi abantu barazanye iciyumviro wowe direct urakidetwije uracishe ngo ivyo bintu nibizobaho ngo je ndababwiye ntibizobaho uraheje kubica vubishigikire udashobora no kubishigikira numa vuga uti ivyo bintu ndabishigikiye kandi ndabishimangiye nanje bizoba ikintu umuntu azanye ikintu ciza gishigikire umuntu azanye ubupfu bwanke umuntu azanye ibintu bitari byo byanke umuntu azanye ibintu byiza bishigikire bivuge kugira uronke ibyo gwamye imana ishimwe cyane niho rero imana yaduhaye byose yaduhaye kubaho ubuzima bw'Imana ariko kubera tutazi ijambo tuvuga ibyo twishakiye twigendere uko twishakiye gituzi ngene dutungana kugira ngo tubeho ubuzima bw'ubwiza Imana yatuzaniye reka turabe Yakobo 3 umurongo wa 10 atubwira ngo mu kanwa kamwe havamwe umuhezagiro n'umuvumo bene data ibyo ntibikwiye kumera bityo niko tubayeho ngaho kwisi niko tubayeho ngaho umwanya turiko turahezagira ubundi mwanya turiko turagayana ubundi mwanya turiko turatukana ubundi mwanya turiko turatura urupfu ariko Imana irikira tubwira ngo mu kanwa kamwe havamwe umuvumo ngo umuhezagiro n'umuvumo bene data ibyo ntibikwiye kumera bityo niko Paulo yari karabwira niko Yakobo yari karabwira abantu b'Imana ngo mbegiriba ryo dudubiza 11 ngo mbegiriba ryo dudubiza amazi aryoshe nayo mu rurazi mu mbizi imwe erega Imana yaraduhaye yaratubwiye byose mbwa ntituzi kubiraba iri jambo y'abatwari turizi akakanwa kacu arakumwana w'Imana twategerezwa kugashirako bariyeri ikintu cyose kitategerezwa kuba iciza ikintu kibi cyose twategerezwa kukigira kirazira twategerezwa kukigizayo twategerezwa kwanka hadudubije muri jewe jambo ribi nkarimira nkaryankira muri jewe nkajyayikira muri jewe ntirisokoroke kuko icyo tuvuga kiraba icyo twatura kiraba rero tugire hange y'amajambo twatura ngo mbega uwiriba ryo dudubiza amazi aryoshe nayo mu rurazi mu mbizi imwe bene data mbega umusukoni woshobora kwama elayo canke umuzabibu wo kwama insukoni nuko amazi ngo niko amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe aha rero ndashaka ko tuhagira attention aha ndashaka ko tuharaba neza iyo turiko turavuga Imana irikira dukebura ngaha icishije muri Yakobo ikira dukebura ntidushobora gupfa ibyo tuvuze ntidushobora gupfa ibyo twiyumviriye kuko aka kanwa nako guhezagira twagahawe ngo tugategekeshe Imana yagakoresheje mu kurema natwe tugakoreshe mu kuremana
mu guhezagirana, mu kubwirana amazaburi, mu kubwirana ibyiza gusa. Duhezagirane, dukorane, dutumberezanye, twigishanye, dufatane amaboko, niho tuzoshika kure cyane. Ibyo rero tuvuga ntibiboneka, mu bigaragara ngaha ntibiboneka. Mvuze ngo amahoro y'Imana bane natwe, nta mahoro mbona, simbona ibyo ari byo, ntibiboneka. Ariko mu buryo bw'impwemu ndahejeje gutegeka ikintu kinini cyane. Rero iyo tuvuga abantu bibaza ngo none ngo napfuye kwivuganza, ariko twibaza ko twivugangishije kuko ari ibintu tutabona. Ariko buriya waremye ikintu kandi kiriko kiraza, kiriko kirakuzako mu mwanya muto, kiragushikako cyangwa kiramushikako uriya wacatuyeko. Rero ibyo twatuvuga ni ibintu bitaboneka, ni ibintu usunika nk'imwemu, ariko n'ijambo riratubwira ngo nibyo tuzovuga ngo bisunitswe n'impwemu ngo tuzobibazwa. Nabwire mu madomene yose Imana yarategekanije ibintu ngo niyo uvuze ibisunitswe n'impwemu uzobibazwa. No kuvuga n'ivyaba ari byiza ni sawa gose uzobihezagirirwa, n'ivyaba ari bibi navyo nyene uzobihanirwa, uzobyambarira umuvumo wikwegeye. Rero ndashaka ko tumenya ngo ivyo tuvuga nubwo bitaboneka biraza ku mugaragaro, biraza bikambara umubiri, bikaza ku mugaragaro. Rero twature ukwatura kwiza, tumenye ibyo twatura, ntidupfe kuvuga duhurudutse. Abaheburayo 11 umurongo wa 3 hatubwira ngo ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Rero ibyo tuvuga, ijambo ryaravuze bibaho. Imana yaravuze ati izuba baho rirabaho, ukwezi baho kurabaho. Acaha umwana w'umuntu kubyita amazina, aravuga ngo igikoko kana kibeho birabaho, aravuga ngo igiti kibeho kirabaho, aravuga isi ibeho iba, ijuru ribeho aragaranzura. Rero ni ukuvuga ngo byose byagizwe mu ijambo. Natwe ibyo tuvuga tugire hange y'ibyo tuvuga, kuko ngaha biboneka ngo ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Ni ijambo rivuga ibitaboneka ariko bihereza kuja mu biseruka. Imana ishimwe cyane. Rero ngaha tugire hange cyane, tugire hange y'ingene tubigenderamo. Gira kirazira muri wewe, gira kirazira y'amajambo tuvuga, nka kurya abana batwigishije kera ko kirazira twigisha abana bacu. Kirazira kurya udakaravye, kirazira kujya hanze utambaye, kirazira kugira gutya na gutya. Natwe muri twebwe tugire kirazira mu kanwa kacu, kirazira mu vyiyumviro byacu, kirazira ibyo dutekera mu mitima yacu, kirazira uko nitwabikora turiko turiyononera, nituriko twononera abandi. Ni twebwe tuca tubaho ubuzima butari bwo, ubuzima bubishe, hanyuma tukaca tuyoberwa yuko ari twe twikwegeye amayobera, twikwegeye urupfu muri twebwe. Turagomba rero kugendera mu byo tuzi. Dushaka kumenya rero ingene tubigenderamo, tubivuga gute. Imana ishimwe cyane. Kirazira rero ni ku muntu wese wo mu mubiri no mu Mana. Mu Mana rero hoho byategerezwa kuba ari ibintu bikomeye kurusha n'ibyo mu mubiri. Kirazira rero yacu tuyimenyereze n'abana batoyi bariko baravuka mu gakiza. Tubabwire kirazira kuvuga nabi, uko ibyo uvuga bizoza ku mugaragaro kandi bizokugirira nabi. Ibyo wiyumvira bitari ibyo by'ibipfu bizoja ku mugaragaro kandi ntibizoba biryoshe kuri wewe no kubawe. Ibyo utekera mu mutima, kuko umutima ni kibanza c'Imana, hategerezwa kuba ari ahantu heza. Nico gituma Imana yakunze Yobu, ibwira Satani. Burya Imana na Satani baraganira, arabwira ati Yobu uvuye he? Ati mvuye ku isi gutembera kuzerera. Ati mvuye ku isi kuzerera. Imana iramubwira ati wabonye umusavyi wanje Yobu? Kuko Imana kenshi iratwishimira, irishimira abantu bayo. Kuko Yobu yari umuntu adapfa icavuze, yari umuntu adapfa iyaroye, yari umuntu adapfa icakoze. Ngo n'abana biwe ngo iminsi yose mu gatondo iyo yiyumviriye yuko bakoze icaha, ngo mu gatondo iminsi yose yamatanga ibimazi
vyiwe vyo kwisabira imbabazi, akaca atanga n'ibimazi vy'umwana umwe wese kubasabira imbabazi, kubera yabazi ngo bamara abana bagenda kwinezereza, bari abana bavukiye mu butunzi, ngo bama baja kwinezereza hamwe n'abandi bana bo muri ico gisagara. Rero yaratinya ko bashobora kuba bavuze nabi, yaratinya ko bashobora kuba batekeye mu mitima ibitari byo, biyumviriye nabi canke bavuze nabi canke bakoze ibitari byo, ngo yabatangira ibimazi vy'imbabazi imisi yose mu gatondo. Rero natwe tugire kirazira muri twebwe, tubibwire n'abana bacu na entourage yacu ko gutekera mu mutima ikintu kitari cyo, tuba turiko turishiriraho imbere yacu ubuzima butari bwiza, tuba turiko turitega imitego twebwe nyene. Mu vyiyumviro vyacu dutegerezwa gushiraho ivyiyumviro vy'amahoro, vy'ivyiza vy'Imana gusa. Imvugo yacu itegerezwa kuba imvugo nziza gusa, imvugo y'ivyiza. Turateragira akanwa kacu n'imbuto, duteragira imbuto, ijambo ryacu ryose riba imbuto, kugira ngo tuzane ibintu vyiza ku mugaragaro. Rero turakeneye gukura mu mutima yacu no mu vyiyumviro vyacu vya bindi vyose twakuriramo, ivyiyumviro bibi, ibitutsi, urupfu, kunanirwa, gucokorana, kuvuga amajambo mabi. Ayo yose tuyakuremo, ni vya bindi mpwemu atakunda, dushiremo vya bindi mpwemu yama, urukundo, amahoro. Tumenye ingene tubandanya tugenda mu buryo bw'impwemu. Rero dukure mu mutima ikintu cyose kidutega, ikintu cyose gituma mpwemu w'Imana adakora, kuko mpwemu w'Imana akorana natwe. Mpwemu w'Imana akorana na wewe bivanye n'ivyumviro byawe, n'umutima wawe, n'akanwa kawe, ivyo katura. Rero hari igihe habaho kwihenda, ukihenda ngo ibintu bizokwizana cyangwa ibintu bizokwikora. Oya, ntiwihende ngo wicare, ko hari abantu bagira ati none Imana yarandemye nibizi ubuzima bwanje, rero reka nicare ngaha ndindira Imana, ntegereze Imana iraza kubikora. Ngoma ndakubwire ngo Imana yaguhaye byose, ngo ntacyo yisigarije. Yatumye umwana wayo aguha ibyo ukora, agutorera icyatakaye arabiguha. Ntiwicare wibaza ngo birikora, nta na kimwe cikora, utegerezwa kubikora. Niwicara ukinumira ngo biriheza, ntibyiheza. Wacumuye ukaja wicara harya ati Imana izomenya ngene bigenza, kijya cyakizomba. Niyaba ari ikintu wakoreye mugenzawe, genda utunganye na mugenzawe. Niyaba ari cyo wakoze kuri wewe, nuvuga ngo cyakoze ku mutima w'Imana, tunganya n'Imana yawe. Bwira Imana uti Imana mbabarira, iki kintu nakoze ndazi ko kica kincavuza imbere yawe, mbabarira Mana. Niyaba ari mugenzawe nawe, genda umubwire uti iki kintu nagize kiranzibiriye inzira, kirantuma kutabandanya neza, mutunganye. Nta kintu na kimwe cikora, ntiwihende. Utegezwa kubivuga, utegezwa kugenda. Warahawe ubushobozi, warahawe ububasha, warahawe ubushobozi, urabishobora. Genda ubivuge, genda utunganye, genda ubikureho. Ca bugufi, kuko ikintu kitunanira, ikintu gikunda kutunanira mu guca bugufi. Hari igihe uba wakoze ikintu ukagikorera umuntu kanaka, ukavuga ati kuja imbere yiwe vyomara amazi. Ariko ndakubwira ko niwo muti wonyene, kandi nigo rufunguzo rwonyene kugira ngo umutima wawe ubohoke, hanyuma ushike ku Imana yashatse gushikako. Ko naco nyene kuzogishikira uri kutumbera mu nzira yo. Ugenda uratsitaburika uzoshika, ariko ni wagenda ugororotse mu kugororoka kw'Imana uzoshika. Imana yaduhaye occasion zose. Yaravuze ngo gutemba si bibi, ariko ngo gutemba ugaherayo nivyo bibi. Iyo wakoze icaha si gushika ngaho ntibiraba bibi, biza kuba bibi iyo wagikoze ntukimenye ngo uje kucatura. Ariko ni waja kucatura ukaja kukibwira nyene uwo wamwarikoranye, ni ngombwa ngo ukire ingwara nyumubandanye uko utegerezwa kugenda. Ivyo rero twibaza mu mitima yacu dutegerezwa kubishira ku mugaragaro. Ninaba niyumviriye nabi ntegerezwa kubikurayo, ninaba niyumviriye neza naho nyene ntegerezwa kubikurayo nkabikora. Ikinjemwo cyose ntegerezwa kugikora. Ari kibi ndagikurayo, ari ciza ndagikora, hanyuma ntagikurayo. Nta kuntu rero na kumwe munsi y'izuba aha turi ngaha ikintu na kimwe kivanamwe tutagikuyemo.
dutegerezwa kugikuraho, dutegerezwa kumenya ingene nkemu w'Imana ica akunda, nkemu w'uhoraho rero w'Imana aradufasha iyo tugiye. Ndakubwira ikintu kimwe, iyo wakoze ikintu kibi hakugihebera muri wewe, naho coba kikuzanira intambara, genda ugitature iyo ntambara, wemere uyigwane mu buryo bw'impemu, ubwire Imana, ubwire mpemu yera arakuyobora ngene ugwana iyo ntambara ukayirangiza. Kera Imana yarabwira abanyisirayeli ati genda muri bariya bantu, kiriya gisagara mubice bose atanumwe asigaye, kubera Imana n'umunyentambara. Mpamvu bibaza ngo nihaza intambara ngo hari icyo biyibwiye, ntuce ugira ubwoba ngo intambara igomba inze ko ndapfuye, iki kintu have ndagihore, nintagihora kinzaniye intambara, hakugihora genda iyo ntambara uyiprovoke, hanyuma uyigwane mu buryo bw'impemu, urayitsinda, kuko niwe ntugiye kugwana intambara y'urupfu, ugiye kugwana intambara y'ubuzima, ugiye kugira ukize umutima. Hari umuntu wakomerekeje ukiyumva uti ninamugendaho nzoba ngowe, nzoba maramaye, nzoba mangaye, nzoba nishize hasi. Genda upfume wishire hasi, genda upfume umaramare, genda upfume utetegwe, mugabo ube ukize rimwe rizima, kuko Imana yo ivyo bitetegwa uri kurabona nivyo ngaha ku isi. Mu Mana wakize, uri muzima, urakayangana, usa neza, uri ubwiza butangaje, kubera washoboye gusenyura kajya kantu kari karakunaniye. Rero mu Mana, Imana iriteguye, kuko ni n'ingabo, ariteguye kugwana mu ruhande rwawe, ariteguye kukurungikira ingabo zigufasha kugwana kugira ukire kandi ukize bijya byose biri ku ruhande rwawe. Rero ntutinye ngo kijya kintu cyo haba kizamwe intambara, ucushira ku gikorwa nkemu yera, ucushira ku gikorwa Imana nzima, ninye n'ingabo, ninye ne guhora, ninye ne byose nuhoraho Imana nyene ingabo. Nukuvuga ngo ni wazingene agwana intambara zacu akazinesha, kandi hari niza tugwanira tutazi. Rero iyo haje intambara uzi yigwane kandi urayinesha, umugenda mu mubiri wewe ugenda uciye bugufi, bayikuzanye ko mpemu yera arazi nyene ayikugwanira. Imana ishimwe cyane. Rero nta kintu na kimwe dukora ciheza mu giherera indani. Wakoreye ikintu kanaka ni ngombwa mu gihezanye, ariko ni ngombwa umenye ngene ukigendamwo, ngene ubigenza. Ibyo rero bakugize canke wagize abandi ni ngombwa mu bihezanye, kuko ntivyiheza. Ndasubiyemwo, ntivyiheza. Hari abantu bishwe kandi bari ku ruhande kubera banka kuja gusaba imbabazi abo bagiriye nabi. Hari abantu bononye ubuzima bwabo. Aha rero indani niho ndiko ndavuga, kuko bitekeye indani muri bo kwibaza ngo byaraheze kubera bimaze imyaka myinshi, ngo bimaze imyaka ngo ni nk'imyaka 20 twapfuye kijya kintu, ngo je nibaza ko byaheze. Utabihejeje wewe nyene cyangwa uwo muntu ngwaze kukubwira ngo byaraheze, ndakubwiye iyo ntamba ni nk'ugwiri utaruranduye uruhonye. Ntiwibaze ngo ruzokwijana. N'ikintu dukorera mu mitima yacu bimera nk'ugwiri, birarandagata, birazofata ahubwo n'iyindi ntera, bifate iyindi foroma, uzosanga ahubwo byabaye bibi kurusha iyo ubikora hakiri kare. Rero nta kintu na kimwe ciheza. Hitamwo kugenda kubiheza wewe nyene, hitamwo wewe nyene ugende ubiheze. Menya icuri, uri mw'Imana, menya ufise Kristo nyene imbabazi. Yaratubabariye tukira abanyabyaha, yaraje arapfa tukira abanyabyaha, natwe tubabarira abandi. Kandi ikiva hanze ntugifatane naco cyane, fatana n'ikiri indani muri wowe. Ikikuza ko kiva hanze ntihagire icyo gikorako. Ndaguhanura ngo ntuje kugwana intambara ivuye hanze, gwana intambara ivuye muri wewe. Kiza umutima wawe n'ubwenge bwawe, hanyuma umushaha wawe uwutekeremo ibyiza by'Imana gusa. Ntihagire ikintu na kimwe kiva hanze atari wewe watanguje uja kugwana naco. Gwana nikiri ndani muri wewe kugira ukize umutima wawe, kugira ukize ubugingo bwawe, hanyuma Imana ironka hikorera, kuko Imana ntikorera mu bo hanze, ikorera muri wewe. Hanze barashobora kuba bafise ibyo ukeneye, mugabo bifatanye n'ingene indani hawe hameze. Rero urazi ibyo uvuga, urazi nyene ubivuga, urazi nyene ubigenza. Vyature, bivuge, bisabe,
bitegeke menya abo turi, menya icyo dufise, menya abo twacitse. Imana ufise irakomeye cyane kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ntugende nk'imburabwenge, genda nk'umwana w'Imana azi ibyo afise. Iyo dusenga rero niho ngomba mpereze, iyo dusenga tumenye ingene dusenga. Kristo yarigishije abatumwa bamubona asenga cyane, baramubwira ati twigishe gusenga. Acarababwira isengesho rimwe rikondansa byose, ritekeye ibintu byose bazokenera ngaha ku isi. Arababwira ati iyo musenga muzohore muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Bavuga Imana iyiri bayirokonese, barokonese Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bigirwe ku isi nk'uko biri mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi, turekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutereranye utwosha nabi, yamara udukiza akabi. Iyo sengesho riruzuye, ririmo byose, ririmo kumenya ubukuru bw'Imana, kumenya Imana, kubanza kurokonesa umwami Imana, hanyuma ubwami bwiwe tubwakire, tubeho muri ubwo bwami. Kuko aha ku isi hari ubwami bubiri gushika uno munsi, hari ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana. Twe turi mu bwami bw'Imana, turi mu bwami bwa Kristo. Kristo niwe mwami wacu. Satani ngaha ku isi araganje, arafise ibyaganje, nicyo gituma yagiye gushaka gukorera kuri Kristo Yesu. Aravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe nk'uko. Nuvuga ngo aha ku isi uko ngaha ku isi bimeze niko no ku isi mu ijuru bimeze. Nuvuga ibiri ngaha ku isi Imana yabanje kubiremera mu ijuru, kandi biriyo mu ijuru bimeze nk'uko bimeze ngaha ku isi. Dusabere ngo uko ku isi bimeze ngo abariko uko mu ijuru bimeze, abari uko no ku isi bimere nk'uko mu ijuru bimeze. Aravuga ati dusabe ibidukwiye, dusabe ibidukwiye. Nukuvuga ngo twari kwicara tukavuga ati Imana none si wowe waturemye, ntuzi ibyo woduha, none si wowe ubizi, urabizi. Mugabo Imana ivuga ngo tubisabe. Kristo yavuze ngo musabe ibidukwiye, uduhe ibyo kurya bidukwiye. Nuvuga turabisabye uduhe, kuko dutegerezwa kubivuga n'ibyikora mu bimenye. Uduhe ibyo kurya. Ibyo kurya rero si biharage n'ibijumbu, oya, ni ikintu cyose kijanye n'ubuzima bwawe kugira bubeho. Ubuzima bwawe bwose kugira ubeho, ni ikintu cyose umubiri wawe, ubuzima bwawe buzokenera ngaha ku isi ubironke, kandi ku munsi ntubisabira rimwe, ni ku munsi. Guduha ibyo kurya bidukwiye uno munsi, uturekurira ibicumuro byacu. Nuvuga yaturungitse ahantu dutegerezwa kumenya ngene dusaba imbabazi n'ingene tuzihana. Turazisaba, na imbabazi ntizijana. Nahana ariko ndavuga ngo ntuzo kwibaze ngo ikintu kubera kimaze imyaka 10-20 ngo kiziheza. Dutegerezwa kubisaba imbabazi, turekurire ibicumuro, turabibwira Imana, natwe tukabibwira n'abantu nk'uko natwe tubikora. Numva Imana tubabarire, natwe tubikorere n'abantu. Dutegerezwa kumenya ingene dusenga indani hacu. Rero mu kuhategura dutegerezwa kumenya ibyo Kristo yatugenye. Senga rero utangaza icyo uri, senga utangaza icyo wabaye, icyo ufise. Senga utangaza umwami aganje muri wewe, ubugami wajemwo ubwaribwo. Senga uvuga icyo uri. Nuvuga ngo Mana ngo reka ngo wewe nyene ngo umenye ngene ubigenza. Ndakubwire Imana yo yaramenye ngene yabigenje kera. Imana ntakikiri kirakora, yabiduhaye mu mwana wayo ikunda cyane, yarahejeje. Twigane rero Kristo yama ku musozi agasenga cyane. Nituzi ngene yabigenza, ngene yavuga, ariko yabitubwiye muri dawo wa twese. Rero tumenye ngene dusenga, tumenye kwama turiko turasenga kenshi kandi umwanya munini, tuganira n'uhoraho, tukamenya ivyo akamenya ibiri mu mutima wacu, natwe tukamubwira ibyacu. Tubeho rero ubuzima bw'umwami, ubuzima bwacu. Tureke kumaramanza Kristo yaje muri twebwe. Kristo turamumaramanza, yaratuziye aduha byose, ariko turicaye ngo bizoba uko bishaka. Ntibizoba uko bishaka ngo Imana ngo niyabishaka. Si Imana niyabishaka, Imana yarabishatse kera. Rero reka tumenye ngo turicare mwigisha. Abikorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17,
havuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyane mwigisha ibya kera biba bihise byose biba bicitse bishaje. Turategetswe kumenya ko ibya kera byarahetse, ntarakira agakiza narifise ngene meze, ariko maze kwakira agakiza ndi uwundi muntu mushasha, ndi uwundi muntu azi kuzana bishasha, azi kuzana iby'Imana ngaha kwisi, azi ngene abigenza. Kristo yarabitwigishije, aravuga ngo ndabibahaye byose muna na kimwe nisigarije. Rero nahawe wewe uriko urabaho ubuzima bw'ubwiza, utegetswe kumenya indani hawe ni hashasha. Bya bindi bakugira n'ivyo bakugira mbere n'uno munsi nta kintu na kimwe bifise ico bikugira. Ivyo hanze ni hanze, birekere hanze, ntihagire ikintu na kimwe bikugira na gatoyi. Turabe umurongo wa 21 ngaha nyene havuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Wewe uri ukugororoka kw'Imana. Uyuzi rero icuri ukamenya ngo uri cyaremwe gisha, ibya kera byarahise, ubu rero uri ukugwacitse ukugororoka kw'Imana. Ukugororoka kw'Imana n'ibikorwa byiza, nawe ukora ibikorwa byiza, nta kibi gica mu bwenge bwawe, nta kibi gica mu mutima wawe, nta kibi gica mu kanwa kawe. Umeze nk'Imana yaguhaye ukugororoka kwiwe. Reka duhereze kuri iri jambo rivuga ngo turanengesereye. Abakolosayi 9, Abakolosayi 1 umurongo wa 13. Abakolosayi umurongo wa 13 naho hatubwira ngo yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Ngo twarimutse, yaradukijije ububasha bw'umwiza. Nubwo ya majambo mabi, bya bindi bibi bidundumiza imitima yacu byaravuyeho, yaradukuyeyo. Abantu batubona ngaha ku isi ariko twimuriwe, twarimutse. Yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda cyane. Ngo muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Twarahariwe ibyaha byacu, twarimuriwe mu bundi bwana. Hariho n'irindi jambo rivuga ngo twicaranye nawe aheraho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo tumenye abo turi, tumenye ikibanza turimo, tumenye Imana yatugariye, hanyuma indani hacu tuhahuzuze amajambo y'ubwiza. Tureke kuhuzuza amajambo atariyo y'ukwihenda, twe ntitugitsitagurika. Twaramaze kumenya abo turi biremwa bishasha, ibya kera byarahindutse, byose nibisha. Twese tumeze nk'Imana gusa. Twahindutse ubumote bwiwe, twahindutse ukugororoka kwiwe. Ni byinshi twobivuga ntitwobimara. Hariho amajambo menshi atubwira ico turi umuhezagiro. Twarahezagiwe imihezagiro y'ahantu ho mwijuru. Turi ubwami, turi nyegu yiharije. Twebwe ntituvumika, twebwe ntitugwanywa, turi invincible, turi unstoppable, ntiduhagarikwa, turi hejuru y'abanesha. Tumenye abo turi. Iyo umaze kumenya amajambo yose yasenga uyibwira, ubya Satani ariko arabyumva, kandi umaze kubyibwira ukabimenya. Murantangazwa n'abana bo mwisi, iyo papa wiwe yambaye iby'igisoda, kuko igisoda kirakangana cyane kandi ni cyubahiro nyene, kuko n'ishusho y'Imana mu ijuru n'abasoda. Natwebwe twitwa abasoda mu Mana. Umwana iyo papa we ari umusirikare arakubwira ko atakintu na kimwe papa wanje arakurasa, papa wanje. None twebwe kubera iki tutiratira papa wacu, bo twame turiko turavuga papa wanje afise ibi, papa wanje ni Imana, niyo yaremye ibi byose, niyo ifise ibi byose. Papa wanje ndamwishimira kandi meze nka papa. Kandi papa nitwaba tukiri basi n'ahantu tuvuga ngo papa wanje arakwereka, tuvume tuvuga tuti Imana yanje ahikuzira irakwereka, kuko twishimira Imana. Ariko noneho ntiyaje gusa ngo ize kubereka. Kera yaramanuka ikarandura, umwuzure warabaye, yaruguruye isi irabamira, irarungika inzoka zirabaye, irarungika umuriro. Eliya arahamagaza umuriro uratikiza abantu. Ariko uno munsi yabihaye wewe, ntakiza kubikora kuje, yabiduhaye byose. Ngo yaduhaye byose, yabitugabiriye byose ngo mu mwana wiwe akunda cyane, yabitugabiriye muri Kristo Yesu. Rero bijya twarihora tubwira Imana nikore, uno munsi nivyo tubikora.
bijya twahora duhamagara imana ngo ize kubikora uno munsi ni twebwe twabihawe kubikora. Indani hawe rero uri kuhakora gute? Indani hawe harakeneye gukorwa. Urinda umutima wawe kurusha uko worinda ikintu icyo ari cyo cyose, kandi ngo tubwire imana idusuzumire imitima, kuko imitima yacu iribesha. Tugende rero mu buntu bw'imana, tugendane n'imana, tumenye icyo turi, tumenye Kristo icyo yaduhaye, tubyature, tubivuge, tubisabe, tubyakire, tubigenderemwo, hama tugaragaze icyo imana yashaka ko tugaragaza, ubwami bwiwe tubugaragaze, nitumumaramaze. Yadushizeho nk'abantu, arashaka kuzogaruka asanga ivyamwa by'ubwami bwiwe ngaha ku isi. Mwarahezagiwe cyane. Dusozere dusenga, mpamagarira abantu kumenya abarokotse cyane cyane, abatarakira agakiza bakakire, abamaze kugashikamwo nabo bagatambukiremwo by'ukuri, bakagenderemwo by'ukuri. Tureke kwicara turindiriye icyo Imana izoza gukora, ahubwo Imana yaduhaye amataranto yo kugwiza, ntazo garuka asanga dufite rya taranto imwe, azosanga twararigwijije mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, ndagushimiye kuri izi nyigisho, ndagushimiye kuri aka kanya keza, ndagushimiye kuri iri jambo uhaye abantu. Indani hacu tugomba kuhakora, indani hacu tugomba kuhitwararika. Mu nzu y'umwami, ngo mu nzu y'umwami ngo hari ibikoresho byinshi, kandi ibyo bikoresho byose bitondetse neza. Natwe muri twebwe dutondeke neza nko ku kirimba cy'umwami, kuko niho Imana yacu ikorera, niho Imana yacu igendera, niho irara, niho iba, niho ivugira. Turagushima rero ko indani hacu tuhakora hameze neza, turazi icyo turi, turazi icyo twabaye, turabana n'Imana, turabana bisumba byose, turi kugororoka kwiwe, turi ubumote bwiwe, aho duca hose turamota ubumote bw'Imana. Turabana badasanzwe, turabana, turabahereza, turi inyungu yiharije, ntacyo yisigarije yabiduhaye byose. Urakoze rero Mwami Imana, ndagushima kuri iri jambo rigiye gushika kure cyane, bikize benshi, biduhagurutse tumenye icyo dukora, kuko igihe kiraje ngo ari kurugiye, wavuze ngo uraba ngeze kuruga indaje, uje gusarura. Ntuduze gusarura tutaraheza guteragira, tutaramisha. Dushaka kwamisha ibyo wadusizemo nk'imbuto mu izina rya Yesu Kristo. Nsenze ngo umuntu wese yakira ijambo rimuhindure, rimushikane kugakiza, rimushikane kugororoka, rimushikane kuba umuntu akuze mu Mana, mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen.